Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira kuri ubu ngubu amagara y'umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi Gervais Ndirakobuca. Kuri ubu ngubu ibintu vyaba bihejeje gukomera cyane nyuma y'igitero kaminuza kigabwe mu rugi wiwe. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane hejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Biravugwa ko General Prime Niyongabo yo bahejeje gufata ingingo ikomeye cyane nyuma y'uko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye afashe urugendo yerekeza muri Arabia Saoudite. Ibintu vyo bihejeje gukomera cyane nko mu minsi yaheze. Mwarumvirije umugambi wo kugandagura umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye, mwarumvirije ibijanye no gutembagaza ubutegetsi, mwarumvirije ibijanye na kudeta mu gihugu c'u Burundi, mwarumvirije ko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye yashika ngaha agaca atangura kubeshuza ibihuha vyibonekeje kuri ubu ngubu. Iri genekerezo ho bagiye kwandikwa amateka mu gihugu c'u Burundi nyuma y'uko General Prime Niyongabo afashe ingingo ikomeye cyane kuri ba basirikare bose bibonekeje mu karwi ko gutembagaza umutegetsi n'ama kaminuza. Kuri ubu ngubu giturumbuko biravurwa ko yoba ihejeje gukomera cyane. Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi muri aya makuru n'ibiganiro kuri wewe wumviriza aya makuru herereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe kumviriza ibiganiro vyacu herereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi, abatwumviriza muherereye mu makomine agiye atandukanye. Aya ni amakuru avurwa muri politiki, umutekano n'agateka kaze na muntu mukayakurikirana kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabaye kaze rero, reka tubandanye tubashitsa ko ayo makuru nandi twabateguriye. Kuri ubu ngubu General Guillaume Bunyoni akarwi kiwe kibonekeje mu mugambi wo gutembagaza no kugandagura umukuru w'igihugu ko bagahejeje gufata ingingo ikomeye cyane nyuma y'uko umukuru w'igihugu atari mu gihugu, nyuma y'urubanza rwakozwe mw'ibanga rwo gukorera General Guillaume Bunyoni intebe ishushe. Vyose birahejeje gukomera cyane mu gihugu c'u Burundi. Ivyo vyose turaza kubigaruka aka kanya. General Prime Niyongabo agaragaje ko ari igihangange, nayo Bunyoni nawe agaragaje ko ari umushikiranganje wa mbere mu gihugu c'u Burundi. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wewe wahejeje gupyonda ijambo sabone. Kuba atarabikora aka niko karyo ndagusaba umanuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ari akazogera nyene upyonde ko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya amakuru akomeye cyane kuri ubu ngubu, reka tubashitse ko ingingo nkuru turibuze kwibanda ko. Biravugwa ko wahoze ari umushikiranganje wa mbere General Guillaume Bunyoni nyuma y'uko mu rubanza rwiwe bibaye ibintu bikomeye cyane, amabanga akomeye cyane mu rubanza rwiwe, abacamanza banse ko abene gihugu bumviriza uru rubanza. Byavuzwe ko ibintu bihejeje gukomera cyane ku idosiye yateguwe na General Prime Niyongabo ni nyuma y'uko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Kuri ubu ngubu amagara yiwe ageramiwe nyuma y'uko umukuru w'igihugu atari ngaha mu Burundi. Mwarumvirije ko Gervais Ndirakobuca ari we nyene ashigikiye umukuru w'igihugu. None kuri ubu ngubu ibintu vyaba bihejeje gukomera cyane nyuma y'uko umukuru w'igihugu yagiye muri Arabia Saoudite. Ibintu rero vyoba bihejeje kuyangaraho, abasirikare sinzi barungitswe mu rugo kwa Gervais Ndirakobuca. General Prime Niyongabo niwe nyene yoba ahejeje gukora iryo bara. Turibuze kubigaruka ko mu makuru yacu akomeye cyane, aho kuri ubu ngubu Gervais Ndirakobuca ari warakwira imishwaro nyuma y'uko ariko ariruka mu mashamba mu gihugu c'u Burundi. Ibintu birahejeje gukomera cyane iri joro ribi mu gihugu c'u Burundi. Biravurwa ko amakuru akomeye cyane abo bose bariko barabandanya mu gutegura kumugandagura. Abasirikare barungitswe mu rugi wiwe, haravugwa ko hari umuryango wiwe kuri ubu ngubu ahejeje gupfa. Biriko mu nyuma z'uko amakuru turonswa n'abaryango biwe aka kanya ahejeje gushika, turibuze kuyabashitsa ko yose idoni
nido. Amakuru akomeye cyane, umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe nyuma y'uko hamenyekanye amakuru y'uko itangazo rivuye mu biro bijejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe wahejeje gufata urugendo kuri uyu wa kane igerekezo ry'icenda munyonyi umwaka w'2023 yerekeza mu gihugu ca Arabia Saudite. Yagiye kwitabira ibikorwa vy'inama ihuza Arabia Saudite n'ibihugu vya Afrika. Biriko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane duhabwa na bamwe mu baryango ba Gervais Ndirakobuca. Amakuru aravuga ko kuri ubu ngubu abaryango biwe amagara yabo ageramiwe nyuma y'uko umukuru w'igihugu c'u Burundi atari ngaha, yagiye mu makungu ya kure. Amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira nuko kuri ubu ngubu Gervais Ndirakobuca amagara yiwe ageramiwe n'abaryango biwe, aho hari umupolisi yacungera inzu ya General Gervais Ndirakobuca. None kuri ubu ngubu akaba ahejeje gupfa nyuma y'igitero kaminuza gigabwe mu rugo kwa Gervais Ndirakobuca. Umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi n'ayandi makuru akomeye cane nuko General Prime Niyongabo yarahiriye gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Biriko mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu yahora asize afungiranye ibihangange, none kuri ubu ngubu Ndekuriyo na General Prime Niyongabo biravugwa ko barekuriwe gukora ico bashaka. None ibintu vyabihejeje gukomera cane n'ayandi makuru, ivyo vyose turaza kubigaruka ko mu makuru yacu ido nido. Abene gihugu bariko barabandanya kwamagana no kwiyamiriza ibijanye n'umumenyesha makuru Bob Rugurika, bavuga ko yoba ari umugambanyi kuri General Alain Guillaume Bunyoni. Biriko mu nyuma z'uko itangazo giturumbuka Bob Rugurika yarahejeje gushira ahagaragara ku rukuta rwiwe rwa X rwahoze ari Twitter, aho yashikirije abene gihugu ijambo rikomeye cane nyuma y'uko avuga y'uko urubanza rwa Bunyoni rwagiye mu mwiherero. Nanone abashaka kumenya ngo kuri kubinyigezwa muri aferi ya Bunyoni murabaza ivyaburanishijwe mu ibohero kuwa kabiri. Abacamanza babanje gusohora abanyagihugu bari kubakurikiranwa urwo rubanza. Kuri ubu ngubu rero ivyahugiwe nanone muri ivyo Bunyoni yagirizwa nuko Neva nawe ashobora kuba afise uruhara mu bijanye n'ivyo iyo dosiye ya Bunyoni, kuko ivyo vyose Bob Rugurika yashikirije abene gihugu ko ibi vyose ari ibihenda abana. Kamakuru akomeye cane yejeje kudushikira ari uko General Guillaume Bunyoni akari agakino barimwo. Bob Rugurika yashikirije ko ibintu vyo bihejeje gukomera cane. Biriko mu nyuma z'uko abene gihugu batanguye bamushitsa ko komanteri bavuga ko ibi vyose ari ubugambanyi bwateguwe. Turaza kubibashitsa ko mu makuru yacu ido nido. Biriko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane mu gihugu c'u Burundi ahejeje kudushikira ari uko General Prime Niyongabo mwumvirije mu bintu bitandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ibintu vyiwe birahejeje gukomera cane. Biriko mu nyuma z'uko umugambi wiwe wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu urabandanije mu gihe umukuru w'igihugu atari ngaha mu Burundi. Abahanuzi bari basavye umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye gusiga apfungiranye ibihangange vyibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Zambonera kure mwumvirije zitera bene igihugu ubwoba. Kuri ubu ngubu biravugwa ko Reveriyano Ndikuriyo nawe yawe yinyegeje mu karwi kishinze gutembagaza umukuru w'igihugu. Kuri ubu ngubu rero nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye arashobora kuzogaruka mu gihugu c'u Burundi atakiri umutegetsi, nkuko General Prime Niyongabo ahejeje kubishikiriza. Naho umukuru w'igisoda mu Burundi nawe ahejeje kubafashe iyo ngingo ikomeye cane nyuma y'uko mwarumvirije ko ari amabanga akomeye cane General Prime Niyongabo afisanye n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Akaba arizo mvo zituma General Prime Niyongabo adakurwa mu mabanga, kandi bivurwa ko ari umuntu mubi cane. Abene gihugu baturungikiye amakuru bavuga ko nkuko babandanye batomora, bavuga ko ibi vyose biba biriko biba mu gihugu c'u Burundi ari amatungo y'abene gihugu ariko arabaterera imbaraga
uko tubandanya kubishikirizwa n'umwe mu basoda akomeye cyane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, atashimye ko tuvuga amazina yiwe kumva z'umutekano wiwe, ariko nanone amakuru turonka mu gisoda aravuga ko General Prime Niyongabo yoba afise ukuri mu vyo ariko arakora, biriko mu nyuma z'uko umwizerwa w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye rivendera ko buca bamutaziriye impene. Nayo andi makuru mwarumvirije ko General Alengiyome Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, nawe biravurwa ko yataziriye umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye vuvuzera, ariko ibi vyose akaba atari ivyaha bikomeye cane, utuntu twa duto duto bashikirije mu butungane. Parike yoba ifise ibintu bikomeye cane iriko irahishira abene gihugu. Murazi ko twabandanije gusaba ubutungane ko uru rubanza rwa General Alengiyome Bunyoni goshirwa ahagaragara ku mvo z'uko abene gihugu dukeneye kumviriza ibijanye n'uko aburanishwa. Biriko mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira avuga ko hari akarwi kishinze gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye, umujenerali akomeye cane yavuye mu gihugu co mu makungu ya kure aho yabaga mu buhungiro. Amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira nuko kuri ubu ngubu ibintu vyoba bihejeje gukomera cane, umumenyesha amakuru wa RTNB ibintu birahejeje gukomera cane mu gihugu c'u Burundi, nyuma yuko kuri ubu ngubu yahagaritswe nyuma yo kwanka gushira umukono ku vyo General Prime Niyongabo yariko arabandanya gushira ku radio na televiziyo vy'igihugu. Kuri ubu ngubu rero akaba apfungiwe mu ibohero rya Gitega hamwe n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Mwarumvirije ayandi makuru akomeye cane avuga ko umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye kubijanye n'uburyo iterabwoba mu gihugu c'u Burundi ryabandanije kwibonekeza. Umukuru w'igihugu aho yahungiye ku kirimba gishasha Ikirundo, amakuru abandanya dushikira General Prime Niyongabo yarahiriye gutembagaza ubutegetsi. Biriko mu nyuma z'uko n'ayandi makuru akomeye cane ava mu ishamba ry'ikimeza Icibira. Biravugwa ko amakuru ava muri abo basoda bibonekeje muri uwo murwi mushasha kuri ubu ngubu nabo bahejeje gufata ingingo ikomeye cane, nyuma yuko nabo nyene barahiriye gufata ubutegetsi, ariko abene gihugu baturaniye ngaho muri iryo shamba batomora ko kuri ubu ngubu bariko bararungikayo imisore yabo. Ni nyuma yuko n'abajenerale bakomakomeye batanguye gutoroka igisoda bakaba bariko barinjira muri uwo murwi. Amakuru akomeye cane rero ava muri uwo murwi kuri ubu ngubu biravuga ko barahiriye gutembagaza ubutegetsi, bakaba bashaka gufata igisagara ca Bujumbura bagafata n'umurwa mukuru wa politike Igitega, aho kuri ubu ngubu abasirikare bongerewe ku kirimba c'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye, mu gihe General Prime Niyongabo ari we yatanze itegeko rikomeye cane kuko ari we ufise ubutegetsi. Humvikanye amakuru akomeye cane ko Gervais Ndirakobuca ari we yari yasigariye umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye mu bijanye no gukurikirana ibijanye n'umutekano n'uburongozi mu gihugu cacu c'u Burundi, kuko mwarumvirije ko ariwe mwizerwa mu bandi basoda no mu bandi bashikiranganji mu gihugu c'u Burundi. Ibintu birahejeje gukomera cane, biriko mu nyuma z'uko ivyo vyose General Prime Niyongabo ahejeje kubitohoza agatomora ko ivyo vyose azabihagarika nyuma yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye ashika mu Burundi. Ibi vyose nkuko tubandanya kubirungikirwa n'umwe mu basoda agendanira umukuru w'igihugu, akaba yabandanije agira ko General Prime Niyongabo bishoboka ko yofata ubutegetsi nuko ngo yahejeje kuvyivugira nyuma y'inama giturumbuka yakorewe Igitega. Bikaba bivurwa rero ko General Prime Niyongabo kuri ubu ngubu ngo yatangaje ko azofata ubutegetsi nkuko vyibonekeje muri Afrika muri Gabo. Mwarumvirije amakuru akomeye cane ko igisoda cakuye ko leta mbi mvyeyi, ariko iyi leta y'u Burundi niyo mwumvirije ko yita leta mvyeyi, kuko tubandanya tubyumviriza ko umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye aza kuvuga amajambo akomeye cane
vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu akomeye cane. Biravugwa ko igihugu c'u Burundi nihadafatwa ingingo ikomeye cane kuri ubu ngubu igitero kaminuza kiri bugabwe ku kirimba c'umukuru w'igihugu nyiricubahiro Major Evariste Ndayishimiye, nyuma yuko nanone umuhari wa M23 yejeje gufata ingingo ikomeye cane, nyuma yuko kuri ubu ngubu ibirindiro vy'abasirikare barungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo b'u Burundi, kambi y'abasirikare bari mu birindiro muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo vyahejeje gukomera cane, nyuma yuko ibiziga vyabo vyibonekeje muri ako gace nyene nk'uko tubibwirwa n'umukuru w'igisirikare. Amakuru akomeye cane, umujenerale yapfiriye kuri urwo rugamba kuri ubu ngubu ariko aratuma imigumuko mu gisoda itangura. Ni nyuma yuko umukuru w'igihugu kuri ubu ngubu atategeko na rimwe arekuriwe gutanga mu gisoda. General Prime Niyongabo yamuhagaritse mu bijanye no gufata imyanzuro ku basoda b'igihugu c'u Burundi. Ni nyuma yuko nanone abavyeyi nabo baba bahejeje kugaragaza umubabaro wabo, nk'uko babandanya kuba bavyerekana ko abana b'igihugu c'u Burundi bahejeje kugandagurwa muri ivyo vyose, kandi Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo atanyishu ibishirako. Abenegihugu barakeneye impozamarira nyuma yuko abasirikare b'u Burundi bariko baragandagurwa bambaye imyambaro y'igisirikare ca FARDC, kuko mwumvirije amajwi akomeye cane y'aba basoda bafashe impiri n'umuhari wa M23. Turaza kubigaruka ko mu yandi makuru tubandanya tubatosorera mu buryo bw'idonido. Amakuru rero ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi aka kanya, ndababwiza ukuri nuko General Prime Niyongabo yobahejeje gufata ingingo ikomeye cane mu rugo kwa Gervais Ndirakobuca, nyuma yuko amakuru akomeye cane turungikirwa na bamwe mu baryango b'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Biravurwa ko rero amakuru ahejeje gushika inkuru mbi cane mu Burundi, nyuma yuko umukuru w'igihugu nyiricubahiro Major Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo yerekeza muri Arabia Saudite. Vyose turaza kubigaruka ko mu makuru yacu abandanya kudushikira kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Turiko turabandanya mu kubikora ko amatohoza abo basirikari barungitswe na General Prime Niyongabo, nk'uko bitomorwa n'umwe mu bagenerale yaturungikiye amajwi y'ibanga, tugira ngo tubashitse ko mu nyuma z'aya makuru akomeye cane ahejeje kudushikira. Bikavurwa ko General Prime Niyongabo yafashe iyo ngingo ikomeye cane nyuma yuko umwizerwa w'umukuru w'igihugu nyiricubahiro Major Evariste Ndayishimiye ariwe nyene umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ariwe yasizwe ku burongozi no kuraba neza ibijanye n'umutekano ku vyerekeranye n'ibiriko birakorwa na Reveriyano Ndikuriyo hamwe n'umukuru w'igisoda. General Prime Niyongabo rero akaba yafashe iyo ngingo ikomeye cane. Nyuma y'ayo majambo umukuru w'igihugu nyiricubahiro Major Evariste Ndayishimiye yashikirije umushikiranganje wa mbere yuko afata indege yerekeza muri ayo makungu ya kure, nk'uko mwavyumvirije mu itangazo rijejwe gutangaza ibijanye n'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Turaza kubigaruka ko vyose mu makuru yacu tubandanya tubashitsa ko mw'idonido ry'aya makuru. Biriko mu nyuma z'uko mwumvirije ko General Guillaume Bunyoni arakarwi yoba afise kariko karabandanya kuza kumukura mw'ibohero rya Gitega. Turaza kubandanya kubibashitsa ko nayo ayandi makuru avurwa mu Burundi. Biravurwa ko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziriye impene. Kuri ubu ngubu rero amagara yiwe ageramiwe, akaba yahunze, akaba yahungiye he? Turaza kubigaruka ko mu makuru yacu ahejeje kudushikira. Biriko mu nyuma z'uko abaryango biwe bahejeje gutabaza igisirikare, bakavuga ko ibintu vyaba bihejeje gukomera cane. Umugambi wa kudeta wagiye mu nyuma z'uko wibonekeje mu gihugu c'u Burundi. Turibuze kubigaruka ko muri aya makuru yacu akomeye cane.